Belle. Bimeze gute cyo? Nari namurondeye kenshi ko namaze nka 2 ans ndamurondera turi besto igenda rimbashimira Imana. TV yako naitwa vipi? Umukubito bado tunacheza tito kama Tito na Toma, bado tunachaka kama Indirimbo izina nta content. Byafiriye muri mixer. Nta mixage ahubwo byafiriye. Iyo content kwaza ihehe amajaye. Ukibora izi ndirimbo mbirayo bandita. 4 seconde nta mutabizi ko 4 seconde agize indirimbo bashira sazo. SAUTI SOL featuring satb. Uko umwaka utashe urungano ruraza n'urundi rukagenda muri uno muziki, maze umwe wese agakora agashimisha urungano rwiwe eka n'abakurikira. Kuba uwa mbere ni ikintu gisa n'ikigoye, ariko ubwo muri uwa mbere naho biragora gusumba. Twarabonye ba Chanchi ba Misi, twarabonye urungano rw'abakidumu, twarabonye rw'aba Farias, twarabonye urungano rw'aba Satb n'abandi bana bariko baraza bagerageza kwerekana impano yabo kugira ngo uno muziki w'u Burundi uva huri ugere ku yindi ntambwe. Ni uno munsi twameye kuva muri studio turavuga tuti mu mukubito reka tugende twishakira amakuru. Tukaba turi kumwe na satb. Satb vipi? Mambo poa. Rames fresh bro. Ameze neza kabisa. Siku mingi bro. Sana. Ndakubwira ati konksi sana ngo ntukiri papa Leila gusa uri papa Karim, uri papa Salim. Papa Karim, baba Salim, baba Leila, papa benshi. Bro, na mavina Salim Karim. Yeah. Satb umwana wa gatatu si muto, rimwe kabiri gatatu barenze umwe babaye benshi. Bro, bivuze ki kuri Satb kuba ari papa w'abana ku myaka afise 32, abana batatu bose? Numva ndi fier nyene, numva ko kuba mfise abana ari ikintu kimwe gishobora gutuma jewe ncubiyenge hakiri kare, ishobora kubera urazi iyo ugize abana kwanza Imana iraguhimigisha irakongerereza hama ukamenya ingene ubarondera. Rero iyo mfise 32 ans nkavuga nti mfise abana batatu hazogera kuri 45 ans ntaramenye ingene ishobora kubyifatamwo, imigisha yarabaye myinshi. Ni kuvuga yuko ari ibintu bituma n'umuntu yuguruka paraporo, bituma yuguruka. Mu ndirimbo izina ngo warakubisaga contract? Hapana, contract irimo uretse ko muri mixage kumurero bya kubisha kuba haba yakapata ariko nta contract. Mu ndirimbo izina nta contract. Byafiriye muri mixage. Nta mixage ahubwo byafiriye. Iyo contract kwaza ihehe amajaye. Ukibora izi ndirimbo mbira iyo contract abaye. Bon, indirimbo igitangura. Sure. Ko bavuze ngo music sawa, navuze bitari byo. Bavuga ngo sana fie, sana konze, isa na anestesi. Bavuga ngo ya muri byo mu Rwanda. Ubiro bavuze ngo nakujya contract. Bya basigaje kuvuga iki? Ivyo basigaje kuvuga nivyo turindiriye. Kweli kabisa, batalia buya bebe. Batalia buya sheri. Mbwira Satb watanze kimazi cyaye mu kubakisi. Ibimazi ni byinshi natanze, hari gihe kenshi wasanga dutukwa dushaka kwereka inzira nziza abantu, ariko tukaboneka ko ari twe turi babi, yamara kugira ngo bakabikora kugira ngo baduce intege. Hari umwanya twari tugenewe gukora ibindi, ariko tuza gukora iby'imiziki. Urumva n'ibimazi twagiye turatanga gucibwa intege kenshi, nkuko we watanze ikimazi n'umunsi wase gukora ibindi, ariko uvuga ati ngiye kurondera satb. Hari igihe arakadada kakaga guhaye programme yo gwe ni bedroom uvuga ati ngiye mu kazi. Turi muri mwezi Ramazan ariko amakosa ariko araba, ubwo ni gutandukana no kwemera ko ari bamwe ariko arabishisha. Abantu ni byabo, gihe ni imana yaje. Yego ndafunga niyo ngiye kuri stage mbafunze, ndakora kujya kwa mekanisien ntagarika kujya ku kazi. Rero abantu iyo bavuga iki dufite dossier n'Imana gusa, abavuga ivyabo birabashi ni byabo kumenya. Satb ni interview mpereko kubona wagize kuri TV online bakubaza amashuri uvuga ngo ufise ngo 10e seconde. Nayivuze nkuko kamera ngane mvuze seconde. Yeah, 4e seconde nta mutabizi ko 4e seconde ari 10e bashira sazo. Yeah, abandi bumvise ngo 10e seconde 4e ntayo bumva. Bon, biravana amatwi yawe, ariko navuze 4e seconde. Iyo ya 4e nayivuze micro itari kuri jewe, seconde niyo micro yacinyegera.
rero baba barondera amakosa ariko jewe ndazi ntabwo novuga ngo 10e seconde kweli frema hapana. Sadbi tugerageza dusubira inyuma ni Sadbi ku itariki ya 25 ukwezi kwa ntwarane washoboye kwandika kuri WhatsApp yawe ati mana nkomeze mu kwihangana kubera ari ico kigwanisho canje gikomeye mfise ugukunda abantu no kutabakunda ni nkaco kimwe muri iki gihe ariko umpe kubandanya ngendera ku mabwirizwa yawe isengesho waromeze gute warahiherereye cyangwa naho n'ibintu wanditse nyene upoweje nka tugusanze umuntu yambona na muntu yambonye sinibuka neza reaction ari nari ndimo ariko nari gusanga umuntu ababaye bere ntihari impande ngo ngukuyako yamara impande yanje mu bihe byose byiza na bibi kibagiza amacungu umufasha yawe akakubwira ati ejo turasora hiti twabomo kabisa kandi byarabaye kandi bica biba bera vuze iki kuri wewe bera vuze umuntu tuvuge ko ari umufasha nubwo tutarabishira mu ngiro bavuga ngo umufasha iyo umushize mu nzu ariko n'ubu n'umufasha kuko n'umuntu agerageza kumba hafi mu bihe bitandukanye byiza na bibi n'umuntu yenyemeye uko ndi n'ubustare bwanje mu makosa yose mfise mu tunenge mfise no mu byiza mfise ni kuvuga ko ari umuntu akomeye umuntu akomeye mu buzima bwawe tiyakwemeye uko uri nuko umeze kose. Sadbi urabona ko ufise ingeso zotuma umwana atagukunda kwera umwigeme mwiza afise akaranga atagukunda mu mico kugira ngo umustar aronke umukobwa ari right biba bisaba ibintu byinshi si kesho usanga umustar abantu bamukunda kubera ko bamukunda ahubwo baba bamukundira ubustar bwiwe usanga afise ikintu runaka gusa n'icyo abantu bamukunda niyo biheze bamuta ariko Belle biratandukanye kubera nta nkundira ubustar cyangwa iki ahubwo ankunda akunda icyo ndi akunda icyo akunda we n'ibyo byose ubwira akajambo ka ndamukunda cyane tu abantu bose barabizi ubwira kakandi barabizi Belle gati bebe kutubonke umutima utera wewe iyo ni mitoma ole si vyo kuri no sawa turafisana tuyiherana turi mu kazi somewhere in your bedroom yeah bedroom good place like ahantu hatandukanye dushobora kugenda tukagira romantisme zacu nk'abantu bakundanye everywhere. Uramaze kuririmba indirimbo bivuye ko ari Belle Nice yakwaspiye akaba source d'inspiration yawe ukayandika bien gasohoka ego feel love c'est ça Belle bimeze gute cyo nari namurondeye kenshi ko namaze nka 2 ans ndamurondera turi best ibyo narimba shimira Imana yagenda vyibuka waramwiruka inyuma umwana akagushavuza umwana ugafukama Sadbi 2 years rirarumvise ko no love kwa yawe baye source d'inspiration igihe muri campero musabire ikigongwe kuri stage byo bari vyo mufise inkuru nyinshi kabisa ajya mugenda mwibaza ngo ntitubabona kumana uri mu bantu bafise urukundo ruteye ubwoba ndagerageza kuba umuntu afise ubuntu kuko ubuntu buri muri jewe hama nkagerageza kwereka akarorero keza ntabwo ushobora kubona satb n'abakobwa shaha mutubari cyangwa everywhere cyangwa badoya umuntu gerageza kuba afise umuntu bitandukanye cyane nawe n'ukuntu abantu babona umustar kera kugira ngo umustar w'ubu agire yubahwe aronka amadili ya za parodi aronka amadili za wasili nkuko ubona mu kandida Dieudonné aba yakwegeye n'umukizwa ariko abavuga ati ubutwari ubwenge guca bugufi bakame ibyo byose biraharurwa kugira ngo umuntu abashe gukegera yajya kwitwa intare batinya kweri ntiyagutinya sasa yaraguharuye ishifri kuyegate Sadbi ni ibintu byiza tu ni ibintu byiza ni nkuko n'ubundi yoza amashifre ndakora Sadbi iyo twumvise chiffre tuba twumvise ikintu giteye imbere ariko turagaruka gatoya ariko reka tubandanya aho nyene. Sadbi iyo uvuze chiffre urariye amafaranga abaririmbyi abantu abafane b'umuziki barakunze ngo telefona kuri radio ati Gaël abaririmbyi nibagiye mu madira ko bavyaza umusaruro tubone inzu zabo tubone imiduga yabo tubone nibindi. Sadbi muri aya mahera baguhaye harakantu two kwitega ko aka etage ka Sadbi n'umufungo kuye kwe si ngombwa ngo nubake etage ndashobora kuronka etage ariko nkubaka next bivaye n'imigambi y'umuntu ariko nibaze yuko mu kwegeranya hirya nino bishoboka ko umuririmbyi yubaka inzu mu Burundi muri no myaka guhera muri 2017 gushika
birashoboka birashoboka sadbi imyaka 3 wari amarare menshi cyane agasohoka munyibuke ko iyo mfashe 2 million kuri concert nasha nuri indege nkagenda gukora nkajya ku investisa 8 million somewhere in Tanzania somewhere in Uganda urumva uyigura mu masamwe zikasubira mu muziki nishora mu gukora ibyashara bya minsi yose ntuze wihutire uvuga ati ndaronsa amafaranga ya mbere ntaguze mwiza kwinzu iguma hajya ahubwo uyasubiza hajya muri bya byashara mu nyungu akaba ariho ugenda wiyubakira wikorera utwangombwa twawe sadbi gufata amahera wakoreye yose waruhiye kandi menshi ukatwara kuririmba ukatwara mu wundi muziki ushobora guhomba cyangwa ukunguka ni riske dufata cyane nk'ubu hari igihe je mvidura konti yanjye yose gose nasiga ndi MT ariko nkagenda kuyashira mu wundi muziki urumva mama kambira ati sadbi nzofukenye kwa gura pese mama urumva amahera y'urudando asubira hajya nyene muri rujya rudando zonyine rero please reka dufata kanya turabe mu nyungu abari tuzokura imibyo dushaka byose ariko aya umutahe ugume ugaruka muri rwa rudando zonyine konse sana bro reka ndaguhe big up sana sadbi turacyari ngaho sadbi amaze kuri amahiti menshi sadbi biramaze gushika ugiye gukora umuziki ukavuga ati iyi nyimbo nayo ndatoa ni hit hama hageze kwishoka igace kubita swata ana rimwe birabo ngaki ako gake yani indirimbo irahe byakenze gute kubera iki tabaye hit ni gake ntangiza hit iyi wari wize uvuga ati hit love controllers ba hit ziba hit izina ba hit mubabaro zari hit duhe nk'akaroro benshi barakunze kuvuga ko sukamwe atari hit sukamwe biravanya n'igihe yasohotse sukamwe yasohotse mu gihe nari mu bwanko bwinshi abantu bacha barashobora gutura YouTube baravyonga views kino ufise kete mu muhake hagiyemo ubwanko bwinshi muri sukamo ugiye kurara nyine yasohotse hagiyemo ubwanko bwinshi cyane gerageza gufubya indirimbo bavuga ati niyo mutego muteze gumana nawe isukamwo ni nk'umusenyi mu bahari ku ndirimbo ufise ariko zose nkaba ndazikoze mu myaka ariko sishoka sohoka nyine ari indirimbo uvuga ati bikasohorera ntibanye bagume bamvuga ntibanyibagire n'izindi gusohora avuga ati ngira ndase sadbi iyo muri ivyo ariko arandika bimutwara ingufu nyinshi bimutwara ivyiyumviro byinshi bimutwara ubwenge bwinshi bigatuma agira n'icizere bivanye n'ingufu yakoresheje n'ukuntu yabikoze sadbi biramaze gushika ukandika indirimbo mu buruhe bwawe utizeye ko ibahita ugasanga yabahita nyinshi cyane nkaza naramwishe sinazi ko izobahita nyinshi ntodundagura nyinshi kenshi usanga nsohora ntazi kwiza kuba hit ariko ugasanga ibaye hit nizi ndavuga nti ndafokasinga ibe hit kabisa ikaba hit bishobotse uyiruke sadbi tukiri ngaho nyene guhera mu mwaka wa 2017 guhera itariki imwe y'ukwezi kwa Kigarama cyangwa kwa 12 ni sadbi satuma babafre yavuze ati tugomba tukure uno muziki kuri step iriko kuri level iriko tuwutware ku yindi level ubaciye imyaka 3 ese kurabona ko umugambi wari ufise wawushitseko yego ugerageje kwisuzuma yego namwe murayibona ni ibintu bigaragarira bose revolution yatanguriye kuza feel love no love gushika no munsi revolution ya audio quality revolution ya distribution aho muziki wacu no munsi uvuzwa za RFI za Wasafi za n'ahandi haba kandi no kuri quality ya video urabona ko ihinduka rihari rero ni ikintu cyagize motivation ku rwaruka rushasha kubera ubu hari bibambazi byasa n'ibikingiye ugasanga hariho babiri gusa batatu gusa rero twarabibomoye ubu turashobora kuba turi abaririmbyi benshi dukora neza kandi mushikirana sadbi tukiri ngaho nyene ese umusaruro wavyaye nuwahe ko hari abantu bamwe bahora bivuga ati none sadbi ko tutarabona ikitera mu amagara Tanzania cyangwa Uganda cyangwa handi bwo umusaruro urabona nyene ko washitse nk'uko uvuga ari umusaruro
yaga guhamagagwa mu gihugu runaka canke runaka ni ya distribution niko akuntu bafafye cyane nahagiye Buraya tubagenda kubera abarundi bariyo Tanzania ariko ntiturafatisha neza mu bihugu duhana imbibe East Africa ari naco kintu turiko turagerageza kubaka mu gihe tumaze kubaka kwanza ngaha focus yari ngaha focus yacu iraheze ubu turarunka indirimbo kuza RFI za Trace batumenye hama turose akaryo bavuge bati mwige tumaze imisi tubabona mu mbonesha kure zacu ikaze tubaye concert kuko muri East Africa nibaza yuko atari kidumu wenyene abaririmbyi benshi barirefera cyane kuri Nigeria muri Afrika tukringanye turatubona amakonseri aba Wizkid turatubona amakonseri aba Burna Boy ugasanga Wizkid araje barakomye induru kandi na Burna Boy araryoheye kubona ari ngaho niki kintu kibuze mu Burundi yuko umuririmbyi ashobora gutumira uwundi muri konseri burabishika satb agatumira nka Faria cyangwa undi muririmbyi muri konseri uravye ibintu uko bimeze no munsi bigenda bitituka bivanye n'ukuntu kumbure buri muntu wese ashira neza yiwe imbere ariko ibyo bintu vyamyeho uravye nka concert ya iwe Indoto Festival 2017 fagaze yarahari hariyo concert zimwe zitandukanye zagiye ziraba nanje nza kuba mpari rero ni ibintu bisanzwe ni ibintu biriho kandi ahubwo gusa bisa n'ibiko biratituka tugomba kubigarukirako kubera iki gutituka biravana n'urudandazo turimwo canke n'ivyiyumviro turiyumvira muri no mwanya kumbure bishobora kuba bitari vyiza kuko iyo umwe akoreye ngaha uwundi akakorera hariya uwundi hariya biragora cyane gutera imbere tutari hamwe rero ni vyiza ko abantu twotangura gusanasana ivyasambuse tukaraba ingene tubishira hamwe kugira ngo music industry yacu abantu babakuru bumve ko tutari abantu b'amahane gusa rero bisaba ko dutangura gupunguza speed muri ibi bya bintu twahoramwo guterana amajambo girane ari naco civugo cha 2020 inyuma y'itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri nta kintu na kimwe kizosubira kuba ku ruhande rwanje kuko hajya niyo umuntu yokora beef nuwokora beef iriha tukafata amafaranga twese cyane ibifu yarahabaye nta mahera binjiriye nta na 10 kuko hageze aho dufata amafaranga byaciye bibindi urumva nta kamaro ko kugira beef kandi rero uretse na beef turi umugabo umwe turi bumwe tugiye gukorera hamwe kuko twese duteza imbere industry yacu numva satb ni umuntu mbona ariko yifocusinga cyane kugusubiza hamwe ku mahoro n'urukundo mu muziki niko bigomba kumera kuko urabona ko nibyo twakora byose atakintu byatuzaniye rero nta mpamvu yo kubana dukora ibintu hatacyo biriko birazana atanyungu ahubwo biduharabika bitwerekana ko mu gihugu canke abene gihugu batumvikana kuko nitwe abantu benshi barabirako nico gitu akarero nico gituma dukwiye gutangura gukosora nanje giye kunda mu interview yanje yose iki gihe ndiko ndagerageza gukosora ni nkuko nabandi twogenda uko tugatera intambwe mu bwumvikana baravuga ngo hariho ngo kutubahara muri no muziki w'u Burundi eske ivyo byo bari kurashobora kuba guhari sinobihakana bivanye na reaction y'umwe barugiye mukuru atoba yubaka mu muto canke muto niyubahe mukuru rero ivyo bintu byose ni ibintu byo gukosora ahagwaye tukahashira ku murongo tukaraba ngine twogenda dutera imbere naho hatobura concurrence kuko nifuke ngira concurrent kugira ngo nkore cyane satb ngo nakene ngo umwansi ngo akeneye umukeba I think nakeneye umukeba ukiri tugiringaho nyene satb uri kuratubwira turuva ingene bimeze kandi turumva ko ari satb bavuga ati ubu nakazi duhiga ngo ariko mu rukundo ntangere satb hari pa uri kura franchise kugira ngo hari pa wamaze gutera imbere kugira ngo ayo mahoro ave ku ma TV online ave mu maradio muyagaragaze ku mazi kuyandi nabo bantu vyitwa ko rimwe na rimwe usanga mwishuranye nabi ku ma interview canke naho
umubano wanyu ugasanga ntumeze neza? Byose biva ku byo tuvuga, ku byo twandika ku mbuga, ku byo twandika ku ma status, byose ibyo bikaba byaragabanijwe mu buryo bugaragarira buri muntu wese kandi ku mpande zombi, sinzi ko mubibona. Mwaravyumvika cyane umwe wese niwe wafashe ingingo kwawe? Urabona ko bikenewe. Twese turakuze. Iyo dukoze ikintu tukabona nta nyungu kirimo, uri muntu wese aradegasha akavuga ati je dégage iki kintu sinkurusi ndagikomeza. Birashoboka kuba twese turiko twiyumvira tugihuriza ku cyo kintu. Muragihuriza ko birashika mukagani? Ego bibaye ngombwa turaganira. Message cyangwa amaswe yanyu? Simperuse gose kuganira na nimba vyuka ninjye. Music mu mwaka wese. Satb kera muri studio yashobora kuririmba indirimbo zitatu kandi zose ari freestyle atandise, ariko ubu Satb ngunagira freestyle. Hoba habaye ingorane yayo? Ninde yakubesha? Yo makuru mfise igipiripiri bakayijya uko nyene ikaba bagasha batarugira Satb yawezi batagiye buya bebe. Ariko kera wari improvisa sana Satb? Nje improvise no ndakunda kumvishije ibingoma ngaha wewe. Woshiramwo beat worondera melody ukaririmba ko fresh. Sasa cyane ahubwo ubu ni better than yesterday. Nipo ndani ya mjengo na Jiskaele, bado tunatenda mambo yetu ya kere. Acha kwere, acha manyanga, acha ukwere. Njoo karibu nasi upate hondo toka TV yako inaitwa vipi? Umukubito. Bado tunacheza tito kama Tito na Toma, bado tunachaka kama tumbere sana guhindukiza ngo mawumviriza rap yako hiyo. Tuko sambamba kama bahari na mamba, tuko sambamba kama biashara na ndomba, tuko sambamba kama Impala Mkubito, tuko sambamba kama Karume na microphone, tuko sambamba kama Jise na Satura, tuko sambamba kama Jisgael na microphone. Yo Satura, unaniamusha, unarudia enzi zile. Na sasa bitari ariko ntacho nzobikora n'ikindi gihe. Satb uriko uratwumvisha indirimbo, washobora kutwumviriza SAUTI SOL na SAUTI SOL na SATB. SAUTI SOL featuring satb. Sawa Satb, dusa n'abasozera hasigaye amasegonda make kugira duse n'abasozera kuko ni Satb yarafise ibintu byinshi ariko arakora. Maze kumubona azarafyonda piano bongo ile bongo ama Kenya yangu bongo yako ile Rwanda yangu agusaba service yanyu piga kitu tu ariko kuri beat imeze bien tujyora abantu bakora twumviriza. Ni jambere mvuye muri studio nje gukora ikiganiro kandi ntabwo bikorana na Satb Satura mabafu. Wewe wibaza bimeze gute? Hata tupa beat atatupa beats. Producer Karume Saza alikuwa dua kiki. Washizemo ama broken kit, ama broken beat kit, ama modern classic. Satb wabushaka gushika kuki?
yaga mkawakura mnatambusikia ma freestyle turaza tena satb turaza tena ile sasa nitwa satura bakwitane mwite satura bamwitane mwite satubi yaga turagia espresso zirapala tena turaza tunaanza nini turaza freestyle freestyle yeah ungaruna equalize ama ekotite chambo yako sat barugure mic man barugure mic yeah baby one for me baby one for me you one for me my girl one for me one for me one for me one for me girl one for me one for me one for me girl one for me one for me one for me girl baby my love aha tunatoa kaski Arura hejeje na cyane ko dusana basoze na interview satb product wayigiye na hamwe ni experience ikiriho kana gutegura satb akora umuziki nk'uyu ni YouTube tu gafira gutora kazura byiga pole pole Kati biri muhinga usanga araguha amatutorial yego cyane ku makuru menshi satb akaja mugasana gasunika rugi murakoze cyane gutugendera nizere ko n'ikindi gihe nitwabarondera muzo twita inshallah ama umusaruro nawe tubone ni ujya amahera ya propaganda wenyene nawe ntutuzobona basi ndi abandi ko baza bambwire dukore ndinga like artist di ready gutera intererano yanje ku gihugu cyanje I'm ready for everybody naje ko nako ndiyumvira kuzo kwitoza mu mushinga amateka ndakuronde ni nta kibazo ndakuranga zo tutaongea asante sana satb ndashimira abantu bose mwari ko maradukurikirana sinjimire Impavini yose nakubwira ko fyamaze komera bye bye ciao kuri kamera ari Keshi photography realisateur yari Chris Regis Rankunda the one niwe yari kwa edit kwa kuri handi bye bye ciao hasta la vista